Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mkwata Islamu amuru Imana abane namwe. Ngiye kandi kubaramutsa yifuriza amuru Imana muherereye mwanyu no mu byanyu. Nongera kandi ndabifuriza ijoro ryiza aho muherereye mwese. Amakuru mani musaha kugomba kugira ngo ntange ikiganiro, ntange inyigisho, nigishe abantu bavandimwe kugira ngo mushobore gutahura ibi bintu, kugira ngo ntibize bibashikire ubuzima bwanyu mwibaza yuko mutari mwabibwiwe. Mpeje gutanga ikiganiro cyerekana ibimenyetso bigaragaza umuntu agomba gutangwa, agomba kugira agomba gutangwa ikimazi. Mpeje gutanga ikiganiro ubu nyine mu kanya, ubu naho bibaye ngombwa gutanga ibimenyetso bigaragaza umuntu agomba kugira umuntu agomba gutwarwa, agomba kugira agomba guhindurwa icyo bitwa ndondocha canke miskure tukamariro, shakuvuga gute kwisha gufata umuntu bakamera yuko umuntu ukamenga yapfuye atapfuye. Kandi ibintu byakunda gukoresha kenshi na kenshi ni gukora ibintu bibi, gukora ibintu mu kwiba amafaranga. Usanga umuntu afite amafaranga yiwe mu nzu, hama yagira ukubunya y'amafaranga akagira y'amafaranga agasanga yibwe cyangwa agasanga yatakaye. Mugabo siyo nyigisho n'umunsi nateguye, inyigisho n'umunsi nateguye ni inyengenda bashikirize mu kubigutira amatwi kugira ngo mbyumvirize neza. Ngibi ibimenyetso bigaragaza umuntu agomba kugira agomba guhindurwa, agomba gutwarwa mu isi y'abapfuye kandi akiri muzima. Navyo ni ibihe? Ikimenyetso cya mbere ni kumeneka umutwe cyane, kumeneka umutwe cyane birenze cyane rwose. Namba ukunda kumeneka umutwe cyane rwose birenze, ugafata imiti yo kwa muganga, ariko imiti yo kwa muganga ukayifata ntagikintu gishaka guhinduka, ubukwayi bukaguma buri hahandi nyene, ukuma mara kumva umenetse umutwe w'ahandi rumwe, mara kumva birahindutse bigiye mu yindi nzira. Ico ni ikimenyetso kigaragaza yuko ugomba kugira ugomba gutangwa mu kuzimu, gutangwa mu kuzimu, gutangwa guhindura icyo bitwa cyane bizo mu nzu bicarako abantu b'abarozi. Ugasanga ugiye gutembera umuntu akwa ibintu ugasanga bicaye ku muntu, niyo bitwa imiskure. Bahindura intebe bakabarisha ibintu by'ibyatsi bigivyo. Ikimenyetso kigira kabiri girane kumva amakeshi na keshi, kumva amajwi y'abantu bapfuye, kumva amajwi y'abantu bapfuye baguhamagara, bakuganiriza, bakuvugisha. Ikimenyetso kigira gatatu ni ukunda kurota abagenzi bawe bitavye Imana canke abajyango bawe bitavye Imana bapfuye. Woryamye gusa ukarota ubona abagenzi bawe bapfuye canke bagize bitavye Imana, ikaba ari indoto yawe ukunda kurota ubuzima bwawe bwose. Hama ikimenyetso kigira gatatu kigira kane ni kugira ni kumva ikizunguzungu kirenze cyane gusa, kumva ikizunguzungu kitagira idafise inzeyi. Kizunguzungu buri mwanya kama ufise kizunguzungu buri mwanya. Ico ni ikimenyetso kigaragaza yuko ugomba gutangwa ikimazi, no gutanga ugomba kuguhindura imiskure. Ikimenyetso kigira gatanu nugira ni kudashobora kwemera yuko hari umuntu ushobora kurugwa ugatwarwa muri ubwo bundi buzima. Gupinga gusa yuko ibintu bitabaho, utoshobora kurugwa ngo utabwe ubundi buzima. Ico ni ikimenyetso kigaragaza yuko wewe ugomba kugira gukorerwa, ugomba gutwara mu isi y'abapfuye kandi ukiri muzima. Ikimenyetso kigira gatanu nugira kumva kenshi na kenshi induru, kumva induru, kumva ibintu bihinda, canke kumva induru
usohotse hanze mw'ijoro wagenda kuraba ugasanga nta kintu na kimwe ubona. Woryamye mw'ijoro ukaryama, waryama umenga mw'ijoro ukumva umenga hari ibintu bihirigitira canke bikoma induru, usohotse hanze kuraba ugasanga nta kintu na kimwe gihari. Ico ni ikimenyetso kigaragaza yuko wewe urimo gutwarwa mw'isi y'abapfuye kandi ukiri muzima. Ikimenyetso gikurikira ni kudashobora kuramba n'umugabo wawe. Uri umuntu w'umugore warabiwe ukarongorwa ukwezi kumwe, amezi abiri wahukanye. Uri umuntu w'umugabo uko nyene. Ico ni ikimenyetso kigaragaza yuko ugomba gutwarwa mw'isi y'abapfuye kandi ukiri muzima. Ikimenyetso kigira ic'umunani ni kubabara cane gose munsi y'umukondo. Ukunda kubabara cane gose aha munsi y'umukondo kwenye kitovu munsi y'umukondo ngaha. Nimba ukunda kubabara cane gose munsi y'umukondo vyama bidahera, ico ni ikimenyetso kigaragaza ko ugomba guhindurwa ico bitwa miskure. Vya bintu ni ukuvuga ni umuntu utari umuntu. Ikimenyetso c'icenda kuganira n'umuntu mu vyiyumviro. Mukaganira n'umuntu mu vyiyumviro kandi mukaganira mu vyiyumviro ariko ugiye kumuraba uwo muntu ntumubone. Ukabona uri nk'ahantu ukarota ubona canke ukabona uri nk'ahantu wicaye ukumva umenga uriko uraganira n'umuntu, ariko urya muntu wagenda kumuraba ntumubone, mugabo mu vyiyumviro ukumva umenga muriko muraganira muriko murayaga. Ico ni ikimenyetso kigaragaza yuko ugomba gutangwa ikimazi, ugomba gutwarwa mw'isi y'abapfuye kandi ukiri muzima. Ikimenyetso kigira ic'icumi ni kumva imisonga mu gikiriza. Kumva imisonga mu gikiriza buri mwanya, hapana rimwe, buri mwanya umenga igikiriza kiragize kirijene make, kiri bloke. Ico ni ikimenyetso kigaragaza ko ugomba guhindurwa ico bitwa miskure. Mwana wa mama uriko uranyumviriza aho uri hose, bino bintu ndiko ndavuga ntubifate nk'ibisanzwe, ntumve umenga ni komedi. Hoya, ibintu ndiko ndavuga nta komedi irimwo, ibintu ndavuga ni ukuri, nta kinyoma kirimwo. Ntubifate nk'ibisanzwe, iyi si filamu, ni ibintu ndiko ndavuga kandi bibaho. Nimba bitaragushikira wewe, bishobora kuba vyaramushikiye mugenzawe canke mwene wanyu canke mushikawe canke musazawe, ibintu nk'ivyo. Mu ncamake ndio twavuze iti icigwa c'ubu gikurikira ni kuvuga ibimenyetso bigaragaza umuntu agomba kuyoborwa miskure. Ni kuvuga miskure niko umuntu utari umuntu, manake shetani umuntu, kuvuga ni umuntu umva baragutora bakaguca ururimi ukacubaza ibintu vy'ibintu ni kuvuga ugapfa udapfuye, naho ugasanga ejo canke ejo wewe wisanze mu bundi buzima utokwisanzemo. Twavuze ikimenyetso ca mbere, umutwe kumeneka cane gushikaho umutwe udashobora kumva imiti. Ico ni ikimenyetso ca mbere. Ica kabiri naco ni kumva amajwi, ikirundi kiragoye, ni kumva amajwi y'abantu bakuvugisha kandi abo bantu baramaze kwitaba Imana. Ica gatatu, kurota mw'ijoro ukunda kubona abagenzi bawe, mugenzi mu muryango bapfuye, woryama gusa ukumva ubona abantu bapfuye. Kane ni kumva ikizunguzungu kirenze cane, ico ni ikimenyetso kigaragaza yuko ugomba gutangwa miskure. Ni ukuvuga navuze ko miskure navuze ni ry'abantu wewe umuntu niwabona iwanyu umuntu yitavye Imana ukaguma umurota urya abantu ntarapfa, bamuhinduye iki? Bamuhinduye miskure. Ni masha. Ikimenyetso kigira gatanu
ni kudashobora kwemera yuko hariho umuntu, dushobora kwemera yuko hari bishika umuntu abarozi akamutwara kumukoresha ibyo bamukoresha. Manake mvuze miskure mvuga iki, niba abantu bapfa bataragera ko bapfuye, abarozi bagenda akabahinda ngo bapfuye batapfuye, usanga babahinduye intebe zo kwicarako mu nzu, batuma imizigo mw'ijoro biremereye cyane gose. Ikimenyetso kigira gatandatu navuze ko nagirane kumva ibintu bihinda cyangwa kumva induru nyinshi, ariko usohotse hanze mujoro kuraba ukabura ikintu na kimwe. Indwi twavuze yuko umuntu w'umushinga ntahe cyangwa umufasoni udashobora kuramba mu rugo kwama yahukanye. 8 kubabara cyane gose munsi y'umukondo, 9 kuganira n'umuntu cyangwa kumva nkagana n'umuntu mu vyumviro, ufite nk'ubucyane kumwe nkagana n'umuntu mugabo murabo n'umugoni. 10 kumva kenshi na kenshi imisonga mu gikiriza canke kubabara mu gikiriza buri mwanya. Kuri ubwo honya ivyo ni ibimenyetso bigaragaza bibi cyane gose, ibimenyetso bibi cyane gose ku buzima bw'iwawe. Umwana wa mukuru anyumviriza mbabatumvirije, ugerageze utondere kuri telefone yacu 62 809 755 canke 68 53 908. Murakoze cyane gose.